twari tuje ubwa mbere kuko umukuru w'igihugu wenyene yaradusavye twebwe nk'inama y'abepiskopi Gatolika b'i Burundi nk'abaserukira n'ayandi mashengero ko dufise ico duterera, dufise ico dushikiriza cerekeye ubuzima bw'igihugu canke imyitwarariko twebwe abepiskopi canke abakristu bacu dufise ko dushobora kwibashikiriza. Uyu munsi rero twari tuje inyuma y'aho twari twasavye yuko twobonana kugira ngo tumushikirize iyo myitwarariko, ariko twabanje kumukengurukira, gushima utwigoro agira, gushima ishaka afise ryo guteza imbere Burundi mu kubuha kazoza kuko coba igihugu cifashe, igihugu giteye imbere mu myaka iri imbere. Ico ni ciza gose kuko haba mu buzima bw'umuntu, mu buzima bw'umuryango, mbere n'igihugu, ni vyiza ko abantu babona bagira intumbero irashe kugira ngo bashobore kubona iyo baja, bashobore gushira hamwe inguvu, bagira ico bashitseko. Twakengurutse rero ibikorwa birangurwa, imigambi irangurwa, turavuga nko mu burimyi n'ubworozi, turavuga nko mu migambi yo gushigikira ugwaruka, gushigikira abakenyezi, eka mbere n'iyindi. Turavuga kandi ko naho hariho vyinshi biriko birakogwa, haguma hariho amakenga, dushobora kubona kumengo igihugu ntigitera imbere nk'uko twari tuvyizeye, kuko murabona nka ifaranga rigenda rita agaciro, ubuzima buguma buzimba, eka n'ibindi bijanye n'igitoro cama gikena, kandi arico gituma abantu bashobora gutembera, mbere n'ibintu bigashobora guhanahanwa vyoroshe. Hama rero tukabaza igituma n'icokogwa kugira ngo ivyo bibazo bironke inyishu, igihugu cacu gishobore gushishikara gitera imbere.